umupira w'amaguru si umukino gusa, ni ururimi ruhuza isi, ni amarangamutima ahuriza hamwe amamiliyoni y'abantu. Inzozi zitangira ku kibuga gito zigakura zikagera ku masitade akomeye, aho igitego kimwe gishobora guhindura amateka, icyizere n'ubuzima bw'umukinnyi. Aha rero nanone igitego kimwe gishobora gupimirwa ku byuma by'amafaranga. Uyu munsi kuba ufunguye video n'igitekerezo cyiza ukoze, tugiye kubabwira abakinnyi 10 ba mbere bahembwa amafaranga menshi muri football kuri iyi si ya rurema. Tutaravanga ibintu, niba ari ubwa mbere wisanze kuri ubu bwami bw'ibyegeranyo mu Rwanda, banza ukore subscribe kugira ngo uzajye ubana natwe. Amazina yanjye nitwa Fitima Yves. Ku mwanya wa 10 turasanga Lamine Yamal. Uyu ni umwana muto cyane w'imyaka 18. Uyu nguyu akaba akinira ikipe ya FC Barcelona. Uyu nguyu igihugu cye nta kindi ni Espagne, akaba akoramo ibitangaza bigiye bitandukanye. Uyu rwose mu kibuga cyangwa se amafaranga akora muri football ni miliyoni 33 z'amadolari y'Amerika. Ayo niyo ahembwa mu gihe hanze y'ikibuga cyangwa se indi mishinga uyu mwana yaba yarashinze ni miliyoni 10 z'amadolari y'Amerika. Ibyo byakiteranye tukaza gusanga ko uyu nguyu ahembwa amafaranga miliyoni 43 z'amadolari y'Amerika. 9 turasanga Jude Victor Williams Bellingham. Ayo ni amazina yiswe n'ababyeyi mu gihe muri football tumuzi nka Jude Bellingham. Uyu nguyu akaba ari umwana w'imyaka 22. Uyu nguyu akaba akinira ikipe ya Real Madrid guturuka muri Espagne. Uyu nguyu igihugu cye ni Ubwongereza. Uyu nguyu amafaranga ahembwa muri football gusa ni miliyoni 29 z'amadolari y'Amerika, mu gihe hanze y'ikibuga cyangwa se ayakora hanze y'ikibuga akaba miliyoni 15 z'amadolari y'Amerika. Yose yiteranyije tuza kubona ko uyu mugabo cyangwa se uyu musore ahembwa miliyoni 44 z'amadolari y'Amerika. 8 turasanga uwo bita Sadio Mane. Uyu nguyu akaba afite imyaka 33. Uyu nguyu akinira ikipe ya Al Nassr, aho akinana na kizigenza Cristiano Ronaldo. Uyu nguyu ni mu gihugu cya Senegal. Uyu nguyu mu kibuga ahembwa miliyoni 50 z'amadolari y'Amerika, naho amafaranga akura hanze y'ikibuga ni miliyoni 4 z'amadolari y'Amerika. Twateranya tukaza gusanga ko amafaranga yose y'uyu mugabo ahembwa ni miliyoni 54 z'amadolari y'Amerika. 7 turasanga uwo bita Mohamed Salah. Uyu nguyu guturuka mu gihugu cya Misiri cyangwa se mu gihugu cya Egypt. Uyu ni umugabo w'imyaka 33, akaba akinira ikipe ya Liverpool the Cops. Uyu nguyu amafaranga ahembwa mu kibuga ni miliyoni 35 z'amadolari y'Amerika, naho ayinjizwa n'indi mishinga yo hanze y'ikibuga akaba ari miliyoni 20 z'amadolari y'Amerika. Twateranya tukabona miliyoni 55 z'amadolari y'Amerika. 6 turasanga umunya Brazil Vinicius Junior. Uyu nguyu akaba ari umusore w'imyaka 25. Uyu nguyu akaba akinira ikipe ya Real Madrid yo muri Espagne. Uyu nguyu mu kibuga cyangwa se amafaranga ahembwa ni ikipe ya Real Madrid ni miliyoni 40 z'amadolari y'Amerika. Noneho hanze y'ikibuga cyangwa se mu mishinga yagiye ashinga uyu mugabo ni miliyoni 20 z'amadolari y'Amerika. Twateranya bikaba miliyoni 60 z'amadolari y'Amerika. 5 ni igisimba bamwita Erling Haaland. Uyu nguyu akaba ari igisimba mu gutsinda ibitego nk'uko twari tubivuze haruguru. Uyu ni umusore w'imyaka 25, akaba akinira ikipe ya Manchester City. Uyu nguyu igihugu cye ni Norvège, aturuka mu gihugu cya Norvège nubwo yavukiye mu Bwongereza, gusa akina n'ubundi igihe kino gihugu cya Norvège. Uyu nguyu mu kibuga cyangwa se amafaranga ahembwa ni ikipe ni miliyoni 30 z'amadolari y'Amerika, mu gihe hanze y'ikibuga ari miliyoni 20, yakiteranya akaba miliyoni 80 z'amadolari y'Amerika.
kane ni Umufaransa Kylian Mbappe. Uyu nguyu amazina yiswe n'ababyeyi ni Kylian Mbappe. Uyu nguyu akaba ari umusore w'imyaka 26, umusore rwose umaze kubaka izina ndetse unakunzwe cyane. Uyu nguyu ari gukina ikipe ya Real Madrid, igihugu n'Ubufaransa n'ubundi nk'uko mubizi, akaba ari kapiteni ukomeye cyane. Uyu nguyu mu kibuga cyangwa se ayo hembwa n'ikipe ya Real Madrid miliyoni 70 z'amadolari y'Amerika, mu gihe hanze y'ikibuga imishinga akora ari miliyoni 25. Uyu nguyu Kylian Mbappe amafaranga yiterenje ni miliyoni 95 z'amadolari y'Amerika. Kanya wa gatatu no bita Karim Mustafa Benzema. Aya akaba ari amazina yiswe n'ababyeyi, gusa tukaba twaramumenye n'ubundi nka Karim Benzema. Uyu nguyu ni umugabo w'imyaka 37, akaba akina ikipe ya Al Ittihad guturuka mu gihugu cya Saudi Arabia. Uyu nguyu igihugu cye n'Ubufaransa. Kwa ba Kylian Mbappe mu kibuga cyangwa se amafaranga ahembwa n'ubundi n'iyi kipe ni miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika. Ibaze nawe, mu gihe amafaranga akura hanze mu mishinga afite ni miliyoni 4 z'amadolari y'Amerika, byose byiterenje bikaba miliyoni 104 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa kabiri turasanga uyu nguyu bamwita Lionel Messi. Uyu nguyu rwose ni igisimba yatwaye igikombe cy'isi cya 2022. Uyu nguyu benshi bakunze kwita GOAT, greatest of all time. Ni umugabo w'imyaka 38, akaba akina ikipe ya Inter Miami. Uyu nguyu akaba igihugu cye n'ubundi ari Argentina. Mu kibuga akaba ari miliyoni 60, maze ayo akora mu mishinga akaba aruta yahembwa n'ubundi ni miliyoni 70, byose bikiteranya bikaba miliyoni 130 z'amadolari y'Amerika. Ese urakeka ari turi gusanga ku mwanya wa mbere mu bakinnyi bahembwa amafaranga menshi muri ruhago uyu mwaka cyangwa se no ku isi yose muri rusange? Gusa niba ufite amatsiko banza ukore subscribe maze tuze kutuya kumara. Ku mwanya wa mbere turahasanga bita Cristiano Ronaldo. Uyu nguyu amazina yiswe n'ababyeyi ni Cristiano Aveiro dos Santos Ronaldo. Uyu nguyu rwose akaba ari GOAT. Uyu nguyu afite Ballon d'Or 5, Champions League 4 n'ibikombe byinshi mu Bwongereza. Uyu mugabo rero, uyu nguyu rwose ibaze kuba akubye kabiri uwo umubanzirije ariwo Lionel Messi. Ibaze mu kibuga hakura miliyoni 230 z'amadolari y'Amerika, mu gihe hanze y'ikibuga hakura miliyoni 50, byose byakiteranya bikaba miliyoni 280. Uyu nguyu ni umugabo w'imyaka 40, akaba akina ikipe ya Al Nassr guturuka mu gihugu cya Saudi Arabia. Uyu nguyu igihugu cye ni Portugal. Urakoze cyane.